twinjira mu masengesho ngo dufate umwanya wo kwiyeza ngo duterera akarimbi dusenze neno imewaka leo moto wakati wa Bwana. Reka dusabe frere Fiston adusengere. Mana turasenze utweze, Mana uduhumanure tuva mu isi yanduye, duhanagure Mana tweze. Umwanya w'ukwezi uraheze, amaprotokole maremare, procedure zirezire, kuko wiyeza mu masengesho kusanzwe utejejwe, kuko nibezwa mu masengesho. Ariko abantu bariyarinye munsi y'ukuboko kw'Imana, barejejwe ntibezwe kubera binjiye mu gikorane, ntibaca bugufi kubera binjiye mu gikorane, ntibasenga kubera binjiye ngaha agishikana ngo oya siko bigenda, ntibivaho turi. Ariko niko biri, turejejwe no mu modoka ndavuga mu ndimi nahe niko biri, kubera iyo niyo realite. Kubera ikishengero ry'Imana turi abantu bari alinye already, igihe cyose every time turi alinye munsi y'icimbiro c'Imana. Ayo masengesho yo kwezwa y'idini aragahera mu izina rya Yesu Kristo. Abizera bagomba kumenya ngo nawe ukora guma wejejwe, no mu biro byawe wejejwe. Ukwezwa ni bibi mu kibanza, ukwezwa ni eta. Haleluya, idupozisiona muri alliance kugira ngo mugisha icyo cyose Imana ishobore kugira communion, Imana ishobore kurungika ugutabagwa kwayo ku bantu ishiye mu ishengero ryayo. Kuko igihe cyose turi prêt, kuko turazi yuko Imana ikorera mu bantu kugira ngo ikore.